naraberetse bwa burorero mwamaze imisi mubona bw'abantu baturira abana, bw'abantu babakubita, babacumita imbugita canke bakabavumbika ukuboko mu ziko kubera yivye. Bijya muri ko muranaba abantu bariko barabiraba kubera batabazi ivyo ari vyo, ikijya ni sinye yerekana umuvyeyi amaze kuruha ryo kurera. Ubumenyi buke bujanye n'ibanga ryo kurera. Twarerekanye yuko muri ibi binjana iki kinjana ca none abantu tutaronka abatwigisha kurera, ariko sico kimwe na kera. Kera basogokuru twarerekanye uruhara rwabo, ingene umwana wawe umusizi muhiruka aja mu mirima, ingene yasigarana nyinakuru akaguma amuteramwe amajambo de sagesse, amajambo yo gutungana, ubushinga ntahe, akamuterera ivyiyumviro, akamushiramwe imigani y'ibintu bitegezwa kubuzwa, y'inyifato mbi, ingaruka zavyo. Ugaca usanga umuntu wewe wibereye mu mirima, umwana wawe yasigaye arakura mu vyiyumviro. Ukadusanga umwana wawe aragukebuye ati iki kintu kirabujijwe, ati mama akubonye ati ukubise nk'inzoka, ayitiranije n'umuserebanyi, ati mama urazi ko kizira kwica umuserebanyi, mugabo atavyo yaba yamwigishije. Rero ice kiruhisha abantu ubu hari ico bita individualisme, ukukuntu twese twigenga. Ico ni ca kabiri, twigenga. Ugasanga tuba mu nzu zugaye, twiruka ku buzi, abana bacu ntidushobora kubitaho, kandi nta muryango wundi uvuga uti umwana wanje ndaza kumusigaranira naka kuko portail yawe amuyugaye. Umwana wawe hari ivyo akenera abura kubera ugasanga asigaye inyuma kubera yuko atashobora kurenga iyo clôture ngo abone les relations sociales ziriko zirayipasa aho hanze, nawe azigire ko analiza ngo aronke umugide amubare ati abarya rezo modoka urategerezwa kuzibisa ko ziragongana. Akazosohoka ava mu rupangu agiye mu modoka agenda. Rero uwo mwana uzosanga ashitse mu myaka 7 ukimufata ukuboko. Ivyo rero byo gufata ukuboko umwana akuze ugasanga uwaruguru yaronse iyo sagesse canke uwahandi yaronse imyaka 3-4 aravuga ati imodoka iragongana, reka ndayibise, reka ndorere zijya zirengana. Mugabo ugasanga hariho ufise umwana w'imyaka 7 ntarigaburira, 5-6 muranigana kugira nzonywa amata. Kubera iki? Ntimwaronse, ntidufise ubumenyi mbega tubyifatemwo gute kugira aba bana babe autonome. Ivyo byose nta mwanya tubironkera. Twarerekanye ikindi kibazo yuko hari abana bavuka bameze neza, bakavuka dans de bonnes conditions, bakomeye, atangorane bafise kwe, mugabo kazosanga mu gukura kwabo ari abana bakufise ubuzima bubi, inyifato mbi. Ivyo navyo biratuma tuvuga tuti, ivyo navyo bigaca bituma biruhisha abavyeyi. Naraberetse akarorero ndabebwira nk'abana twakira, hari abavyeyi bakora ati jewe sinoshobora kuja mu rubanza kubivanye n'inyifato umwana wanje yifata, ukuntu yifata ngaha kw'ishure, ukuntu yifata mu babanyi, ibintu amaze kwiba, ukuntu yitwara, ibintu amaze gukora. Jewe abantu b'inshuti baca baguma bambaza ngo mbega wa mwana wawe mbite, nta guhinduka ntaki. Hari nababwiye yuko no gusenga umuvyeyi ari epuize canke arushe afise umuruho w'ivyerekeye ibanga ryo kurera ntibikunda ko asenga. Narababwiye yuko aje ku rusengero kubera uwo mutwara amaze kuwutura abantu bakirisa 8 canke 10 akabona nta gihindutse, arateba akavuga ati baca baguma bambaza ati Imana ntirishura none. Muri ico gihe aca yumva yoguma imuhira vraiment, nyamba zoyomboka ngaha ku rusengero ari wenyene
atabeshi baza agapfukama ngaha agasenga, ntashaka ko beshi bamubona, canke niyo asohotse ntagomba yuko agira amakontakte menshi, aca afata umuduga wiwe canke aca ategera n'ingoga kugira ntibibanze kuba birebire. Nivyo narabibasiguriye, ndabereka yuko ico ni ikimenyetso kiranga umuvyeyi yarusha. Ikindi naraberetse yuko abavyeyi barushe mu rugo haba kugwana, haba gukubitana, haba kutubahana, haba violence verbale canke guterana amajambo mabi hagati y'abubakanye, hakaba mbere no gukubita abana birenze, abavyeyi bagakubita umwana. Naraberetse bwa burorero mwamaze imisi mubona bw'abantu baturira abana, bw'abantu babakubita, babacumita imbugita canke bakabavumbika ukuboko mu ziko kubera yivye. Bijya muri ko muraraba abantu bariko barabiraba kubera bataba bazi ivyo ari vyo, ikijya ni sinye yerekana umuvyeyi amaze kuruha, kandi ntakeneye ko yopfungwa, ahubwo akeneye umuganga ubwa mbere kugira abanza avugwe, bamutegure amagara yo mu mutwe kubera aba ari kibazo. Kubera umwana yasovye ku gitanda canke yasovye mu ibutura, ugaca umukubita kapipi kiwe, ukamukubita kakavyimba canke ugakomeretsa. Kubera yivye ugacuca ukuboko canke ukamuturira ukuboko, bijya n'ingorane yo mu mutwe. Ingorane yo mu mutwe aba ari kibazo gifise umuvyeyi yarushe mugena. Hariho n'abandi benshi bakubitwa muhira, bakabakubita muga bakabugarana, ugasanga umwana abavyeyi bamubariye ati wa mwana ndaguhevye. Benshi turabiza abavyeyi ngaha mu gisagara, hari abantu vyeyi akubariye tujya mwana jewe kwa naka, kandi uburyo atarabubuze amerewe neza mu rugo, akakwariye tujya mwana jewe narahevye, narahaye Imana irandabira. Abantu rero mbavyeyi berekana yuko abana babo babahevye, babaretse, babaruhije, ati jewe vyo maze kumukorera ntaco ntakoze, kandi vy'ukuri ntaco bataba yarakoze, yaragerageje. Ivyo byose nivyerekana ko abavyeyi barushe. Kandi naraberetse umuzi wavyo. Umuzi wavyo nuko abavyeyi bibaza ngo umwana w'imyaka 2, 3, 4 kubera atabaragira amanyama menshi atavyisha ukeneye kumubarira. Narababwiye nkuko tuza turabiganira ngaha, abo bana nibo bakenewe kuyagirwa cane kurusha bajya abana b'abadolesa. Abana b'abadolesa wamuteguye neza muri iyo myaka 6 ya mbere, ntibikenewe kuvuga byinshi. Wewe ahubwo ni waza kugusaba ati hariho akantu kamereye ntumva, mbarira jewe ujya muhungu wa naka yariko arambaza ibi nibi, none wowe bivuga ko iki muvyeyi? Aho ndaza abavyeyi benshi ati baze bahora bambara ati je mukobwa wanje asha bapfa kumwandikira message acambaza ati mama ibintu wewe ubibona na mwene naka ariko arambaza ibi nibi, kandi ntaba ari ubujuju canke ntaba ari ibintu bigayitse. Kera twarabona abajene babibaza banyina ukamenga ni kutamenya neza ibintu, mugabo vyerekana la sagesse canke uguca ubwenge ku mwana, kuko yiza ati ntuzofata ingingo udahanuje. Ivyo yavyize imbere. Muri ico gihe rero uwo mwana aragera gufata ingingo yamaze kuba ati ubu ndageze ndi nico nkwiye gukora. Twaraberetse ivyo byose abana bageze muri adolescence bakarusha abavyeyi, bituma kubera atamenye icokorwa. Narabasiguriye ivyo ari byo. Naraberetse rero ikiri citwa coparentalite canke gufashanya hagati y'abubatse babiri, ingene kutahari. Twaratanze akarorero kutahari ingene usanga umwe ari arusha, no kufisa umwana agwaye agaca ari wamwitaho wenyene, kandi niwe aza gutora n'abana kw'ishure.
kandi arafise na nyina we wagwaye, twavuze no ku kazi kandi bariko byamugoye ku kazi. Ku kazi naho nyene umushefu ntivyumvikanye canke abo bakorana, ivyo byose bivanganye, agaca ashirako n'undi mwana we yaragwaye, ugaca usanga uwundi nawe afise esheke mu ishuri niwe yategeza kumwigisha. Ivyo byose bigaca bija bikagwa ku muvyeyi umwe, wa wundi ariraramiye. Muri ico gihe uwo muvyeyi haragera igihe hagize umwana muhamagara, ugaca usanga ari imyoje kandi atamwa, haba hari ikibazo, ubugwaye. Ni ukuvuga ubuvuze uti sindi mama wawe canke sindi papa wawe, niyo mvugo, niyo nsiguro. Canke aguhamagaye ukamwihoza, hajya bafise kandi nawe bijya ukoze umenye nawe arabibika. Hari abantu duhora tuvugana ati uwo mwana wa burya arakumva arakubona, bagaca bavuga ngoya ngo ntaragera. Hajya umwana akivutse ahera akivutse abika utuntu, turaza kubibona ngaho oya. Ico rero naraberetse ingaruka mbi. Umwe araruha agaca akora nabi mu rugo. Naraberetse ukuntu bica bigira na impact sur les relations sexuelles conjugales, aho umuvyeyi umwe ari épuisé ntashobora kurangura ryabanga neza. Kandi ivyo navyo naraberetse impact bijana canke ingaruka mbi bizana kuri éducation des enfants. Umwe atari satisfait sexuellement bikamara ukwezi, amezi 2, amezi 3, amezi 4, nibaza yuko yaba umugabo canke yaba umugore, umwana muhamagaye canke ntavugisha abana neza, biraruhisha umutwe. Ntushobora kuyaga n'abana ngo wicare umererwe neza, guma wamufise umwikomo, guma wama ntutwengera abana. Turaza kuvuga ivyo gutwenga, ngene twotwengera abana twobakuza. Ivyo rero navyo hamaze gucika uwo mugozi nawo wa relation sexuelle mu rugo, naho ibintu byinshi bituma bitera biyangara mu mpande zose. Abana baratera bakabamenya que vous n'êtes pas en bon terme, ko mutari mu marelation meza. Nabo baribaza bati no, narabasiguriye bati bana baribaza ati mbega ni kubera iki navukiye ngaha, kubera ko abantu barira bararyana, ntidusinzira, twumva bariko baratukana amasaha 2, tukikangura tugasanga bakiriko baravuga, umwana atangura kwibaza ibibazo. Aho niho haca haba ukuntu ko guhungabana.